The West to be amazero yose y'ukuri yitwa Bizima Abubakar Karum indwi zotwe 12. Woba wibaza ko ntari bwavuga. Mama ntiyabwiyumviye kumbyara. Ntegana bwagira mariage. Impamvu yacu tuya kuri Sadbi anu benshi baje Sadbi n'imyaka nyosha. Sadbi bwenda vyemere. Nimba uri kurara kino gane telefone. Ubwize kandi umuhoze. Turama bafe n'amabuye. Wezele. Welcome to Black TV ndabam kijama here hose ni Dox imbere ya kamera nyuma ya kamera ni Rubambo hama no kusaba yuko uge subscribe nimbere mushasha urindira murabiza amategeko iwanje kana meze rindira ikiganiro mumve ibivugwa ni bashimisha nibitabashimisha hama mugire comment turakene cyumve ciwawe cyane ciwawe kuko turi hano kubwiwawe dukora kino kiganiro ko tunezeze wewe hama no gusaba yuko partage avec ma réseau officiel genre yaba Snapchat, Instagram, Twitter, no Telegram sinibaza ariko ushaka nahone host ushira ko ni kubgaho kuko turi hano kubgaho hama ni ndabibutsa kandi ndabakora cyane sinokora ibintu murabizi cyane hama reka turi kubenda Biggie muramuzi umutware wacu mwiza cyane kandi mumuyize ku bikorwa byiwe arivugwa mu bikorwa plutôt pardon reka tumwakire murabona kari Biggie rekana ni telefone ndiko ndaba ivyo twashaka kuvuga ko mikano kanya isaho Dox meze neza ego ndameze neza cyane gose ya kazimaze kuvyibaza kumwe na Doxy baya ni kaneza ni keza okay amazabya ducyaka ni keza Dox turi kumwe ni kigano twashaka dukore no munsi ni deba no twashaka dukore yikintu twateguye kazo kwatubahereza rimwe mu ndwi imisi yose kiganiro zizoza kirababwira abaririmbyi buza bwabo bavutse gute bisha rifuza kumenya ati mbega rero ninde Fizo ninde Sadbi ninde Kidumu ninde mugabo batazi ubuza bwiwe exactly yabayemwo ari mushavuga ati umwe yavukiye Mwaro undi mu Kayanza undi mu Bukeye undi hehe ugasanga ni ivyo wiyumvira sivyo ariko ivy'ukuri bihari byo tuza turababwira byinshi rimwe na rimwe tuzaturegerana bamwe tuzakunda umuziki w'u Burundi canke twegerana bamwe imiryango yabo tubabaza batubwira ivyeka abantu nyene ubwabo ino musi tugiye kuvuga iki Dox umuntu tuvuga ko ni ino musi tuvuga kuri Sadbi parce que myaka nyosha wacu allo nta bindi byo oya ico cyonyene kiratumye je numva no muvuga je ndashaka kumuvuga no musi kandi ndibaza mashaka kumenya byinshi kuri we aha ndiko ibintu byinshi cyane byo kuri Sadbi abantu babagira ama commentaire menshi kuri Sadbi afanzi biwe mukunda ama live menshi ndaraba ama live yiwe nga kuri Facebook ama Instagram akurikirana cyane n'abantu bazi neza bitandukanye mbega Sadbi koko ni igiki ni inde kandi ivyo nabonye nawe umenga ibintu mwingo taruzi kuri Sadbi guys ndumo journaliste yitwa yuko mbanzi byose ariko natwari ibintu bituvyura gato ubona no kwita hari ibintu bishasha nk'izina rya Sadbi naizi Sadbi genre B ni izina ryiwe rinyegeje nka Boniface cyane zizi mugapani izina ry'ikirundi ngo Bizimana no ntavyo nahitwa yitwa Bizimana mais voilà normally Sadbi kwa tabizi benshi Sadbi ona sat ni satellite umwe abisigura wenyene nivyo gibiragenda sat ni satellite Beni Burundi umba wita satellite di Burundi ni ikintu ki umva ni wo muntu afasha ubundi bwa bushike kure umva ni yitiriye ko umuntu afasha ubundi bushike bwa bugere kure kandi tutibagiye izina ryo muntu voilà nives by the way Sadbi amazero yose y'ukuri yitwa Bizima Abubakar Karum ya naba beshi nawe ntiyakibimenya oya nenda bizi nese barabizi frame oya je uro buzabwiye bwa Sadbi tujyame ndavuze ko maze kuvuga icyo nyinshi ndabuzi cyane ko Sadbi wonyene gusa ya je amazina barimvye benshi ngamwe uco Burundi si tubafise amazina ba Fizo bande bose ndaza amazina yabo yose bavukiye hehe imyaka gusa ntayo nzi neza exactement ko usanga rimwe benshi batavuga imyaka yo kuri yabo ugasanga nabesha sino bose ndabazi by the way Sadbi yavutse igihumbi kimwe cya 1989 Juharo wakuvikia gushika saha imyaka afise yavutse tariki indwi zotwe 12 woba wibaza ko ntari bwavuga mama ntiyabwiyumviye kumbyara ntegana bwagira mariage ibaze aki no muzi yageze kugira gakroshaje gatoyi n'umumesha makuru araho ntavuze izina Sadbi nyene avuga ati natanguye umuziki utaravuka
nawe nyana uko byagenze reka n'indimbo yiwe yasotse naravutse guys tubihaye rero indimbo yiwe yasotse naravuka ariko naravutse plutôt ariko yavutse kera kandi umuntu wa 1999 mu kirimi cyo mu mahanga ari 1989 kivuga inyasa two 1989 nagisubiramo igihumbi amajana 1989 igihumbi kimwe amajana 989 okay vuga byose ni itariki 1989 no vuga itariki ni ukwezi utariki ni itariki indwi z'ukwa 12 itariki indwi igihumbi kimwe amajana 989 kwa 12 utagusi kwa gusimba wazi kwa wazi vuga nimero zawe mu kirundi byose twumva nimero zawe mu kirundi nimero zanje 50 nyarutsa non 75 mu kirundi ni zose ndazibikiye guys mumaze kuvyumva ngo twababwiye tukumana Doxy kandi twababwira ubuza bwa Sadbi ni Sadbi rero novuga yuko tugiye kuvuga kamakuru menshi amuvugwa ko mbega yavutse ryari mwamaze kuvyumva yavutse itariki 7 z'ukwezi kwa 12 igihumbi kimwe cya 1989 hari kiyacana je bwavuke vraiment sinje ngani beshe kandi ukwezi kwa 12 nagavuze kwa kabiri ukwezi kwa 12 aho yari ku 12 amazina yiwe rero gico gera mama bo na mama ntego agera Maria Jive ndavyemeye kandi afise abakuru banje bavyumva nyene ko nyene arasumba kabisa ndavyumva muzika arasumba muri byose arabinsumbamwe ya amazina yose yuko narabwiye yitwa Bisman Abubakar Karum rero benshi yakiro gita ni chatwe je ntangura bo tugiye ije gutangwa kuri Sadbi kumuvuga ko twabwiye yuko ibi ntibizohera kuri Sadbi yonyene gusa kundwi kunza twereza amakuru atanduka kubavuga ku muririmbyi runaka twegera abantu bamwegereye batubwira ubuza bwiwe be yavutse ryaravukira he kunuko bivuga mbega nivyo canke hari vyabeshamwo twose n'umuvyeyi wakatubwira ati bya jewe umwana wanje arabisha navutse iki nibi cyangwa nuko kabitubwira tuzobwa n'abandi bose nico duhera kuri Sadbi nicaye impamvu yacu duhera kuri Sadbi anu benshi bazo Sadbi n'umunyakanyosha no munyaka vike akorwa ngo ni Empire Avenue ngo Empire Kenya Empire nini na nini nazo yavuze gani Doxy ko zategwa ko kiganiro turagihaririye ko bati Sadbi n'umunyakanyosha tugende kuri Wikimedia cyane turababa twaza no bose sumya kanyosha na gatoya Sadbi genda vyemere nimba uri kurara kino ganiro telefone ubwize kandi umoze uko je nta kuntu hano yoharira kutara munyakanyosha sinshobora oya Sadbi n'umunyakanyosha gatoya Sadbi n'umunyakanyosha gatoya Sadbi amapfuko yiwe kanyosha gusa yarayikuyemo bamwigiye kirekire acha yitirira niwe ahantu natanguye kuririmba ari itawo n'uki umupira kwa buyese impano yiwe bwa mbere nta kintu yaririmba yakina umupira w'amaguru nkuko abo bivukana bose akina umupira w'amaguru abanyakanyosha bose bakina umupira w'amaguru n'abanyabuyenzi rero Sadbi rero muri ico gihe yakina umupira w'amaguru n'abakuru biwe barakinana n'abivavukana bose abo babosi bakubwira mariage shout to you bosingwa bashiramuza akora muri Indundi magazine asaza kwa ikino c'umupira ca sport muri Indundi TV yakubwira mariage bafukana Sadbi nyene no yakina umupira anu bose c'est muri generation ya Sadbi hano mu type igeze kuba igeze kuri equipe nationale niko ndabwira ntamwibuka neza izina n'anyakinyi n'abafukana Sadbi novuga yuko Sadbi bo iwabo bakikunda gukina umupira w'amaguru so Sadbi yaciye avayo aza kuririmba rero beshe ko aririmbye ico gihe representing Kanyosha wacu umenye umenya Kanyosha nyine complete kuba yagiye akuze pardon guys nturi ndurara Kanyosha okay umwana wabwiye Sadbi rero avuka anye mu gisagara cya Bujumbura muri commune ico gihe ari commune ya Cibitoke muri zone Cibitoke babiye Cibitoke ntibimutakura haje sishoko siona nunga ntushaka oya ni vyavuzwe na Wikipedia bandika ngaha nyene uzabwiye kuko uriko nabiraba ugereje kuraba inefo n'umunani wabo Kensby nawe novuga yuko azatanga amakuru ya Wikipedia atanga amakuru y'abagire ibintu byaba edited habaheze imyaka ahiza ukwezi kumwe bayigize bayi message ino Wikipedia yawe nuva bisigwa yuko amakuru ari ngayo ari true story bigenda mwemera mu kirundi urashaka kutubwira nk'umunyokuru canke umuntu agukurira atazigira ego gishe mu kirundi akaza cha kirundi cha teba ranzi ya Mswahili mnesame sana bade wetu makuru Doxy Sadbi rero yavuke muri commune Cibitoke gari commune muri zone aravuka ariga ikinebwa atangwe ishuri cyo kuba mu Buyenzi yewe kuba bajya 1939
nipa ngunda kwibuka yabamwo niho yabaye mu mavanga mu Buyenzi aja kwa mu Cibitoki mu Kanyosha niho yasera cakurira aciga amashuri yiwe mato mato igana yisumbuye bayisumbuye yayize yahereje mu Buyenzi aho bita kwa nani kuri Avenue bayice bayita kuri kwa Shata ha musi biti mu binyoni ndahazi ariko ndahamenye Sadbi rero tubandaje gatoyi Sadbi amaze kwiga amashuri mato mato nayisumbuye yaheza muga yafise impano yo gukina umupira w'amaguru mu nyuma y'ibyo by'umupira w'amaguru aja gukina babe kuririmba be umudiho akunda kurimba yarinje imidiho ya Afropop n'ubu yakiririmbamwo cyo kimena R&B niyo midiho arimbamo cyane ariko anatangwe keshi cyane yakunda rap cyane akiri mu Rwanda verse kikos wanga imbaga nk'abagayi n'ibindi bayizi ariko turetse nayonze ariko turetse nico ariko no rap yacayigabanya turavye parcours yiwe Sadbi yaririmbye ubuzima bwiwe kuva avuka kenshi ego arimba hanini ibintu byamuciyeko tutarinze kuvuga ati abandi bakunze kuririmba ubuzima bw'abandi we yaririmbye ubuzima bwiwe kandi byarakoze ko abantu benshi kandi abantu benshi baribonye ko ariko arabavuga kandi benshi byarabafashije big up for you guy bon je kuri jewe novuga yuko Sadbi wa kera atari Sadbi uyu sinzi karamahera uko biri kose uko bigende buhoro buhoro pete turabona tuza kuraba icahindutse okay byanze byinshi cyo kuyibona uko biri kose nuwe ko Sadbi yata kuri 2003 mbavutse muri 89 ta kuri 2003 mugabo za kubaka izina neza na neza mu bintu cyaririmbye indirimbo yitwa inkuru y'ukuri wayizo ndirimbo sindayibuka neza ariko samusora inkuru ya indi yarimba na bagize remix no story y'inkuru y'ukuri yarinje kwanza wenyene arimba inkuru y'ukuri maze kwiririmba 2009 asharimba remix na group yitwa Indimu iyo group yitwa Ndimu barakijije bacha abayisilamu barimba makaswida kaswida yazitse yandirimbo z'abayisilamu makaswida hama rero bo barahevye umuziki usanzwe yo 2010 cyaswana album yiswe inkuru y'ukuri muri iyo nkuru y'ukuri iyo ndirimbo yavuze ubuza bwiwe ngene yakuza ropora amabuye kandi ni true story yabaye bishaka ngo sije cyangwa n'ivyo ukuri abantu bamuzi Sadbi yaropora amabuye rero ngako rero 2009 indirimbo yaririmba yari life yiwe kandi ntiyatinya ku expose ku makamera yavuga ati n'ubuzima bw'abantu bubaho kandi umuntu agerageza uko ariko kose gutera imbere iyo courage narayikunda kuri Sadbi sinzi yaranyitse gato ariko ujya Sadbi wa kenda shaka vyuka ndashaka vyuka kuko waza kubivuga ubitubwiye neza iki gito kwavuga ibyo bintu jewe sindabitora neza by the way hari abantu barimbanye bagize ama collabo nabo donc si abantu bandi je tumve nawe kubazi neza neza yo ya very nice en même temps il s'accompagne ndamukunda cyane ndakunda style yo no americaine kuri jewe nonga ba Miss Erica ba Fizo ba Kidumu n'abantu benshi bafite izina reka n'abandi bagikura kandi bashaka kumurota cyane bamukurira cyane bashaka kumuteza n'imbere en même temps en tout cas ni benshi na hataja kandi big up bro nukuri bandanya kuko aho tugeze mu muziki kini mazakariwe agize akazi aha tugeze ekoje si kuvuga ndakumiriye bamwe ariko je izina rya Sadbi ahantu hose ngiye n'iryo rigaruka mu matwi n'iryo rigaruka gazi mwavyumvise uko biri kose barakora cyane nubwo bavuga ngashaka Sadbi wakira ngagaruke umva aracamwe nkakora cyane uracamwe nkakora cyane ariko bwarahindutse ngira nashaka kuririmba ubutunzi bwiwe na Johnson great mwabaze kuvyumva rero kuva ico gihe ushikino saa yakoze makorabo menshi yakwanye na Yoya Fireman ba mu gihugu cy'u Rwanda Tom Close ba mu gihugu cy'u Rwanda Big Farias Kidumu Urban Boys Flash P Units Mr Wika nisho bakoranye nabo tubavuga cyane n'abari muri team yiwa Empire Avenue nka Ben Nice ba Ben Turo n'abandi bakoreye ama clip reka gato mbareke kwanza gato muri no ndimbo Sadbi cyo mu kigano cacu usiku sipati usingizi najihisi nje kuna mwizi kile gitanda ndirimbo Sadbi yari afise mu bisanzwe yakoze indirimbo nyinshi izo zose nababwiye ziri muri hari ziri muri album yo n'izitari muri album iwacu hari indirimbo yakoze boss zivuga zose nyandika mu gitabo Maisha Akabeba Walimwengu Tutura Mabafu
n'amabuye wezele Saturama. wezele iyo yesa iwezele ahubwo nyeje wazi ko mumbe collabo we na Fizo bawe guys mudukore akantu vraiment ntabwo dusa basazi mukore collabo mwe na Big Farious tubakumbura bahereye kuri wezele ibaze biraryoshe kubona novuga ko ari imitwe mu muziki imitwe ibiri mu muziki kandi ramvye apart turetse ba Kanjanine n'abandi bari kure cyane novuga ko ari muri bambere bakujije cyane umuziki hano kandi bafise novuga amastudio akomeye ya ndasabye collaboration turazikumbuye dushaka kubona ko wa mutima uhari rwa rukundo ruhari aho tukatwe tubonye muri kumwe n'umunezero wongekana kurusha voilà rufise kandi nivyo vraiment ya cyamubwiye kurabona nawe ntatwe fise ariko ibyo cogena izo collabo Doxy yagiye akora mu bisanzwe nizoziwaga ko cyane kuko makorabo bose bazibona indirimbo ziyo ni ko tuvuga ubuza bwiwe ibintu byose agira mugoraniza impereze kuri collabo yakoze imwe yavuzwe amajambo menshi izina remix ni collabo navuga yakoranye n'abaproducteur bo mu Rwanda barinze mu Rwanda d'abord subiye gatoyi pardon sima gatoyi izina sabya koze nimba twizina iyo navuye avuguza bwiwe navuye mbari mu ndeke nakoze mu byinshi mu mbabarire sorry covid by the way iyo ndiri amaze kuyikora havuka umuntu yitwa Chris Easy kuba mu gihugu cy'u Rwanda yari muri groupe yitwa Octogons ni groupe novuga isanzwe kwa neza mu gihugu cy'u Rwanda bace bavuga bati sadba twigize indirimbo yacu shegana kibonye kuri Yago TV yagunye ubwo cyana ndonde arambye ati big aho muri kari doga avuga ati sadba mwivye indirimbo imeze gute ndavuga ati umuntu ninde mu ndamurabe aramumpa uyabishira zige vyagenda vuge story yigenda mumbarire mu mama yo muntu usana ni Chris Easy mu biyo miseke kwa neza vraiment kandi mabishora muzi ndavugana nawe arambwira ati je vraiment satuberanye indirimbo anyiba kora sindimbo yanje anyiba na meme na idea video ishaka kumera nko gusa rero ishaka kumwitwarira tabikuza hakiri kare ngo basabike yongwe canka duha amahera ndamwitwara muri YouTube afute indirimbo yiwe ndagenda mwegera sabina bwa sabi vipi nyene byaba ngo yani mwe usanga indirimbo z'amatrap zishaka gusa nanaje nakoze wati ndavuga ati ndamubwiye umutima ati mani oya vraiment mugeza gukeka mwivugana mu nyuma ndavugana yago nyene sinini babigenjeje apure ngaho onye haca haruca bafata decision yuko indirimbo ayisubiyamwo bose indirimbo ya type ya Chris Easy etwa Esurabizi ntago mbizi Esurabizi ko kwamamara bisaba ko melody nyena izina umva bo bavuga Esurabizi ntago mbizi Esurabizi ko kwamamara bisaba ko dakiriya Fizo nazo sadbira avuga ati kubakizina bo bijashaka gusa no ndagusavye mubwira kuririmbira indirimbo yawe oya gusa ira jewe ndayirizi nivyo yenda bizi je nashatse bwanyarutse nyine zibagano bitaho Munyu minyi bayinga bashaka gukora rero izina remix. Bakoze rero izina remix niho bacamara Chris Easy ari kumwe na mutoyi wiwe cyangwa bakorana muri iyo group nyene yitwa Octogons twa Our Beat bashaka izina remix hamwe Fabilove Benturo rasalbenye indi baciba hits byose gakoko cyane mwabibonye abantu benshi yagise kubabwira nyene ibyabaye tubandanje gato na awards sadbyagiye aronka Doxy sinzi ko izo award we ahita zize utari tuge ntebwa kure hewe award nimwe ni muri 2021 iyo ngiyango niyo hereje ko sirafite award menshi award ya mbere yatangwe kuronga ya 2014 iyo nayo nzisatwe kutangiye aro 2014 award ya Rose yari award yabaye best artist of the year mu gihugu cy'u Burundi. Ico gihe indirimbo yiwe Stoma Buffet namabuye iyo ndirimbo yabaye kana best video of the year yari award ateguwe na Eco Services yacinye bacara nkana uze kuja kuririmba muri Eco nyene ico gihe yari kikora muri ville Eco bashi bayizi ni Haruna Eco richiza Haruna voilà nina kujije Double J bande bose ba Frank Duniano no amaward yagiye aronka April 2014 amaze kuronka iyo award yarose kandi navuga awards zitandukanye 2016 yarose most promising artist aonye
yayirose mu gihugu cy'u Burundi izina award yagiye aronka tugiye ngero ndavuga ziva ku mucamake yarose Buja Music Award 2010 Buja Music Award BMA yarose Best Artist of the Year abakandi Best Video of the Year na Best Song of the Year award zitatu Best Male of the Year umurinzi w'umuhungu w'umwaka Best Video of the Year Feel Love yari No Love niyo yabaye yabaye 2019 no ni Buja Music Award ni Buja Music BMA 2019 yarose muzo zitatu na High School Awards muri 2020 no 2020 muri hoze High School Awards yatanzwe na muri East Africa's Champion of the Year okay niwe yabaye nomine misanzwe niwe yacaguwe muri benshi canke bake bashoboye umuziki hama caza muri 2021 ari Hapa Awards Voilà, yabaye nomine rero ma Afrima Awards nuba kari muri izindi awards n'intuzenye USA Awards none yabaye nomine kandi nawe nyene nubu unyakakira ahubwo mande mutora nuko mbona promotion ngo yarapungutse cyane kimwe na kera. Voilà, rero vyinshi rero yagiye akora nivyo zama awards yarose amaradio yagiye nk'umuririmbyi w'umwaka ku radio aronka Buja FM yarabwiye RFM Buja FM hits Connection Hit Connection yabaye wa ntuze. Voilà, nivyo rero vya Sadbi bivugwa ko bimwe amaritse gira kwanitwa garuka ko matwi yanganira mwavyumvise vyinshi ariko hari ikintu dosa kumandanya avuga nshakaga kuko na jewe ambwire yavuze ati nshaka kuba na Sadbi wa kenda mone udusigurire Sadbi wa kera ugerageje kuraba yarashimika ko ku buzima bwiwe niko novyiga kuko umuririmbyi mwiza n'uwerekana ukuri aho ukuri kandi yerekana ukuri kwamubaye kuko ije nuko Sadbi turavye kera ntiyatinya kwerekana ubuzima gene bwari bugoye kandi ko ubushobozi butari bushobokeye bose juma urabona ko hari indirimbo yerekana reka terura amabuye babita abaropozi bagira gukora Miss Changa babita abaropozi muramubarira aratwereka yuko gutereta umukobwa udafise amahera bidanashoboka wirirwa wicaye mwirigara n'abajama n'ibindi byose tuba dukeneye umusore nk'uyo umusore avuga ati yuko umuntu w'umujene duma ubuzima bumugora adafise abamufasha rero Sadbi yaratweretse yuko ashoboye kwikurayo wenyene kandi akoresheje inguvu hari abantu benshi bamuhaye umugongo ariko abantu benshi ndisi yo kuri no saba baracamurondera reka kandi ndisi yo kibafasha na wene kuko ahageze ubu ni kubw'inguvu ziwe kandi nibaze yuko azobera akarorero ugwaruka uriko rurakura mu muziki eka sina mu muziki gusa na kure y'umuziki yaba ubuzima butandukanye kuko twese ntidushaka kuba abaririmbyi cyane ariko turafise ingabire zitandukanye rero Sadbi wa kera yari novuga ko ari source de motivation je narakunda novuga effort zijya nguvu yerekana tatinya kwerekana kuko abarundi turavye neza turakunda kunyegeza ubuzima bubi sinzi kwanza kubibona umurundi naho yoba akenye gute indimbo yiwe yashaka gusohoka audio iya kabiri gasohoka audio eka niya gatanu gasohoka audio ariko izo nka zitatu zihereza akazigira clip nziza kubera iki twereka ubuzima bubi turazi nta murundi avuka atunze byose ni ku nguvu zacu rero Sadbi kera yarabitwereka ko byose byari ku nguvu kandi ariho hamushikanye hano yatwaye ama awards atandukanye twongera ahagwa n'udushimwe ku ma radio akomakomeye hano mu gihugu cyacu arangisha ndimo atanga amakuru menshi kandi adasivye guteza imbere umuziki w'u Burundi nico nshatse kuvuga Sadbi wa kera je ndamukumbuye ndashaka kumwumva Sadbi bo avyumvise msazi ni ubwirwa Buja Vault 5 nizeye ko azoyingira DJ Febright encore big up ndakunda à quel point ashira umuziki w'abarundi imbere niyo turonka chance yo kubona imiziki myinshi y'abarundi cyane cyane tutazi ego voilà guys twazi kuba mwavyumvise kuri yo ni aviwe je wanje kabisa je nuko muri karakwa kandi abandanya akora neza kandi gukora ni vyiza nikabandanya akora kandi
ko biri kose mwese mwatawe byinshi. By the way yari izagyo ryose ni gute bagibuka Abubakar Abubakar Nzeyimana Bizimana Abubakar Wisi Nzeyimana Bizimana guys ayaye cette chochorera aya Nzeyimana bref ni Bizimana Abubakar Kahon ya niyo mazina yiwe bwite yahawe n'abavyeyi Sadbi ni izina ry'akazi kandi izotuma Burundi Saterte di Burundi voilà rero sanuyo rero twako turababwira afise amawadi atandukanye ubu ni brand ambassador wa Assurance Big cyo kimwe na Crown Royal mubizi ikamufasha gukora amakolabo international marabonye kolabo yakoze na Oti Blanc inago misohoka mu bitangaza ahantu hose bifasha gusohora indirimbo be na Oti Blanc kuno bitandukanye ni byinshi twagiye tubona kuri Sadbi kareka tumwifurize amahirwe menshi je karakora kandi ko hacane Sadbi nivyo ukwikira zobabwiye undi muririmbyi nawe nyene afise amateka nka Sadbi cyangwa afise amateka yakoze guto twabakoze ikintu tumusupportingira aho nyene sije Doxy yego Doxy je nagushimira ateka kwana nawe gukorana kiganiro twaheruka gukorana kera cyane gose ariko natumbwiye ko tubona rimwe iminsi yose navuga ku munsi wa Mungu so kwa twaheze ikiganiro kivuguza kumuririmbyi swazo twica kunya tugira debat tugira amahushi atandukanye tukayizana nga muri studio tukazivuga tukadebata ivyo nyene two turavuga ivyeke umuririmbyi canke natwe genda kuri terrain tukagenda tukavuga n'umuririmbyi ubwiwe canke umuvyeyi wiwe canke abamwegere batoyi biwe mbega bayiho gute usabwe bemeze guto abantu bamumenye neza ndabemere ko ubuzo kwikazobazana na Natasha mama Natasha dimanche mu mitege tuzobuguze bwa Natasha bwose imbere zagenze gute mu mwavuga ati adaje la noma mu mwavuga ati adanaje matomate mu isoko muzobivyumva ko ari byo cyangwa atari byo mu byo babitwibwira directement ndakunda cyane kadababwira nti bye encore ma bisou ndakunda ma bisou moi hama no gusaba ko ugira commentaire nyimbura umufana wa Sadbi igire commentaire utamufana naho negire kuko hano Sadbi akeneye kumenya icyumviro cyo ese urakeneye ko nanjye asubira kuba kera ndashaka kubenya muri commentaire hama nanga ndababwira mu partager ku marezo yanyu yose hama Doxy na Biggy barabakunda cyane bye